imisi n'iyindi iraheze biriko biravugwa cyane yuko igihugu cy'u Rwanda gishobora gutera igihugu cy'u Burundi mu gihe atacoba gikozwe. Mumaze imisi miko murabona uburero bwiye butandukanye bw'abasesanguzi ndetse n'abavuga yuko bazana amakuru y'ubutasi bariko baravuga cyane ku bijanye n'ino nkuru. Muri kano kanya turaje kurabira hamwe eske igihugu cy'u Burundi kirashobora gutegwa n'igihugu cy'u Rwanda, mbega n'ikihe cokogwa kugira ngo igihugu cy'u Rwanda ntigitere cyo kidurumbanye umutekano w'abarundi n'abarundi kazi nk'uko abarundi bose twifuza amahoro, abarundi bose twifuza iteka nitekane. Muri kino kiganiro twabazaniye bimwe mu vyerekana neza yuko igihugu cy'u Rwanda gifitiye imigambi mibisha igihugu cy'u Burundi cyane mu kugomba gutera igihugu cy'u Burundi. Navyo ni ibihe twamaze kuba tubishira ngaho atakibazo na kimwe. Wowe udukurikirana ndazi yuko umaze imisi uri kurabiraba agiye atandukanye ndetse agatangwa n'amaproof canke ivyemeza neza yuko leta ya Kagame yamaze kujyamira amajanja kugira ngo bashobore kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Hari byinshi bimaze kwibonekeza bimeze nk'agasotoranye canke nk'agasomborotso kugira ngo reaction ntibe nziza hama batakana. Ibi bihugu kari bibiri ni bihugu novuga yuko imyaka irenga 30 gato, imyaka 30 ntihenze iraheze bari mu makimbirane y'uruja cyane, bari mu makimbirane ava ku bijanye na politiki. Ariko muri kano kanya turaje turabire hamwe ikintu nyamukuru bino bihugu vyamavyikekana yuko kibigira biterane umwanya n'umwanya. Ku ruhande rw'u Rwanda bagiriza leta y'u Burundi yuko ariyo iri kirategura abagwanyi bagomba gutegura igihugu cy'u Burundi, cyane bakavuga yuko ari FDLR, yuko iri kiratrainingwa mu Burundi kugira ngo bikunde bagabe ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi mwaravyumvise. Leta y'u Burundi nayo yagiriza leta y'u Rwanda yuko iha formation ikongera igahibigwanisho umugwi w'abarundi bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 nawo so wundi ni Rede Tabara. Ikaze mwese mwa kino kiganiro ndagusabe muri no minota mike tugiye kubana muzinda bereke ivyerekana canke ivyemeza yuko igihugu cy'u Rwanda hari ikintu kidasanzwe cyo bakubwira tegurwa ku gihugu cy'u Burundi. Byose biri mwa kino kiganiro tunarabire hamwe cyo kugwa kugira ngo uno mugambi mubisha uburizwemo nkuko imyaka iheze ari myinshi imigambi y'igihugu cy'u Rwanda itagira kayisite canke badashika ku ntego. Fyonda subscribe mya mutarabikora, fyonde kuri like ndetse uze muri commentaire ndetse uvuga uduza amadarapo n'amashugwe kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Twinjire neza mu kiganiro cyacu mwezina. Igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda bamaze imyaka n'inyaka makimbirane. Icagiye kuvyura zino ntambara zino njyane cyane kuno kudahuza ni intambara zadutse mu buryo bweruye mu mwaka wa 2012 niho vyagiye kuboneka cyane, aho umugwi wa AFCM 23 ukorana na leta y'u Rwanda ufashwa na leta y'u Rwanda watangura kugaba ibitero ngaha ku butaka bwa Nkoniza na neza mu buseruko. Ivyo bimaze kuba harabaye reaction ku gihugu cy'u Burundi, aho u Burundi imaze kuba bwaciye bukora amasezerano na leta ya Kongo kugira ngo bashobore gufashanya mu vya gisirikare. Nta ndihenza ahubwo ayo masezerano yarasanzwe ahari. N'ingabo z'u Burundi zaca zerekeza mu misozi yo muri Kongo kugira ngo bashobore kwasika la sécurité y'umutekano w'abene gihugu bariko baricwa n'igihugu cy'u Rwanda hajya ku butaka bwa Kongo. U Rwanda rumaze kumenya yuko ingabo z'u Burundi zirimwo ishavu ryaraduze cyane, ndetse uko byagiye bigaragara cyane yuko igihugu cy'u Burundi cyagiye kirazibira cyane ama intérêt canke ivyo igihugu cy'u Rwanda cyari gisanzwe ciba ngaha ku butaka bwa Kongo. Igihugu cy'u Burundi cyabizibira gute? Kibicishije mu gisirikare cy'u Burundi gikomeye cyane, Force de Défense Nationale du Burundi niyo yagerageje kuzibira ndetse no kugwanira hagati y'abakongomani cyane mu kwamirira kure ino migwi y'inkorabara yitwaje ibigwanisho, harimo AFCM 23 RDF, harimo MLDP twigwaneho, harimo Rede Tabara, harimo na FNL yenza bampema. Ibindazi yuko mubizi. Ivyo byose bimaze kuba u Rwanda rwadugije shavu rubona yuko u Burundi bwabinjiriye mu gihe ubundi bwari maze kugaragara yuko bari ku butaka bwa Kongo kugwanya ino bitwe y'inyeshamba harimo n'inyeshamba ziva mu gihugu cy'u Rwanda. Ivyo bimaze kuba
amakimbirane yarakomeje cyane, ndetse twaranagiye turabona agasomborotso aho ingabo z'u Rwanda kwigenekerezo rya 5 Kigarama umwaka wa 2025 barasa ibisasu bigera kuri 2 mu gihugu cy'u Burundi, exactly mu Cibitoki ca Rugombo. Aya namakuru yizewe kandi twagiye turabashikiriza. Antreta inkuru y'umwana isubira inyuma, mwibuke yuko hari umusirikare w'umunyarwanda yigeze gufatwa ku butaka bw'u Burundi arafungwa, ariko igihugu cy'u Burundi kiza gukora amatohoza bavuga yuko ngo yari yaburiwe yihenze, uwo musirikare asubizwa mu gihugu cy'u Rwanda, ariko twagiye gutahura yuko ari mu maneko yari yarungitse mu gihugu cy'u Burundi. Sinogenda ndavuga ati ngo vyagenze gute vyagenze uku, ariko intasi zitari zike ziramaze gufatwa mu gihugu cy'u Burundi zivuye mu Rwanda zije gutata kugira ngo bikunde batanguze ibitero bikomakomeye no kwangiriza umutekano w'abene igihugu ku gihugu cy'u Burundi. Hagitwara Perezida Petero Nkurunziza nyakwigendera baragerageje gutera igihugu cy'u Burundi incuro nyinshi, aho abaca mu Cibitoki, abaca I don't know ku Muzinda, ibi byose vyagiye biraba, ariko nta na rimwe vyigeze biberera, kuko muri discours yatanzwe na nyakwigendera Petero Nkurunziza yavuze ati baraza ariko nta basubira inyuma. Kuri uno munsi biriko biravugwa yuko hoba hongeye kurungikwa batayo igera 5e division mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'ubundi kugira ngo batate, ndetse bakaba baratangwe kuvuga yuko hari amakaritie mu gisagara ca Bujumbura zino nkora barazo bazarashikiyemwo aha mu gihugu cy'u Burundi. Ibi turaza kuvyinjiramwo idonido tubabwire ukungene ano makuru ariko aravugwa canke ariko arasakara ahagiye hatandukanye. Zino ntambara zo muri Kongo zimaze gututumba bikomeye, umuhari w'inyeshamba z'u Rwanda byarabakundiye barashika mu gisagara cha Uvira. Ibyabereye mu gisagara cha Uvira ntaho bisubiramwo, bisa nuko Uvira yabaye imbarutso kwihonero cyangwa kubijanye no kunanirwa n'ihonero ry'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ingabo z'u Burundi zimaze kugwana urugamba rukomeye ku butaka bwa Kongo. Nitwovuga yuko urugamba bagwanye muri Somalia, urugamba bagwanye South Africa n'andi henshi bamaze kuza gufata ano mahoro Burundi bufise kagabaniza ko abandi rwari rukomeye cyane kuruta urugamba ingabo z'u Burundi zagwaniye muri Kongo. Ushobora kumbwira yuko niheze cyangwa ivyo mvuze ntabifitiye ivyemezo. Naganda bamenyeshe yuko mu ngamba zikomeye ingabo z'u Burundi zimaze kugwana n'uru rugamba rwo muri Kongo rurimo. Icemeza neza yuko muri Kongo barimo kandi mu buryo bukomeye nuko hagaragaye yuko hari n'abasikare b'abazungu bakorana n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu guhangana n'igisirikare cy'u Burundi. Twarabonye abafaransa, twarabonye abongereza n'abandi tutiriwe turavuga, tutavuze n'ibindi bihugu vyinshi vyaje kugwanira ku ruhande rumwe n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Aya namakuru nizera yuko mutahura kandi yizewe. Ino ntambara yo muri Kongo ni ntambara yari ikomeye cyane kandi n'ubu ikibandanya. Uca wumva rero ubukomezi bw'igisirikare cy'u Burundi, ubukomezi bw'igisirikare cya Kongo FARDC, n'ubutimvyi n'ubutwari n'ubutore bw'abasirikare b'abazarendo mu gihugu ca Kongo. Rero uno munsi sinje kwinjira mu makimbirane ari hagati ya Kongo n'u Rwanda, ariko amakimbirane hagati ya Kongo n'u Rwanda nico kimwe n'amakimbirane ari hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cyo Burundi. Vision y'igihugu cy'u Rwanda mu karere na utayizi siniyo ndayivuga cyangwe ngo ndayisubiremo. Mu nkundire twinjire mu makuru yacu yizewe kandi tubabwire amakuru ariko arasakara, ndetse amaze kuba yaje habona amakuru novuga yuko y'ubutasi abantu benshi mutarabasha kumenya. Amakuru ariko aravugwa ku mbuga zigiye zitandukanye, amakuru ariko aravugwa mu binyamakuru bisanzwe bitandukanye bitakorera leta y'u Rwanda, byimvuga kuri vy'abahirimbanye biko biravugwa yuko abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bo muri 5e division bo baramaze kwinjira mu gisagara ca Bujumbura baje gutata cyangwa gukora ubumaneko. Ibi ndazi yuko maze kuvyumva, ariko ndabasubije inyuma gato. Nari navuze yuko igihugu cy'u Rwanda cyama kiro kirategura ubushotoranyi ku bihugu bibaye. Ubushotoranyi nabuvuze, hari inkuru itagiye hejuru
itanavuzwe cyane ivuga yuko ingabo z'u Burundi FDNB zoba zararashe igihugu cy'u Rwanda cise abasivili bagera kuri 2 ngo mu giyaga cyoho. Iyi nkuru nari nayirose ngerageza guhiga ubusanzwe arongoye uwo mutumba waho byabereye mu Kirundo, ariko ntivyankundiye kubera ko nawe natari bwaronka amakuru, ko amakuru yibena yaragoye kuronka pe nawe yamaye yarambwiye ati reka nkomeze naje nohoza no makuru kubera ko sindayamenya. Rero mwumve yuko ino nkuru yabaye kakamizwe n'ingoma leta y'u Burundi ntacyo yabivuze ko, leta y'u Rwanda ntacyo yabivuze ko, ariko biravugwa neza yuko abo bararashwe 2 ari abasikare 2 b'u Rwanda baba bagombye kuvogera ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi hama babarasa mu cico. Niyo makuru niyo analyse tumaze kuronka kumbure nivyamara kuja hagaragara tuzobibabwira. Leta y'u Burundi ntacyo yabivuze ko na leta y'u Rwanda ntacyo yabivuze ko, ireke yuko bifise intuzenya zibiri, swate turavyemeza swate turabihakana, ariko reka tubishire entre parenthèses kuko ni batashimye kubivuga twe nta mpamvu yo kongera kubigaruka ko duhogora kuko abo vyega taco baba bivuzeko. Twiyagire biriko biravugwa cyane yuko igihugu cy'u Rwanda coba kiri mu myiteguro idasanzwe, coba ndetse cyareganije bimwe mu bigwanisho bikomakomeye byo gutera igihugu cy'u Burundi, bagaca bitwaza yuko u Burundi ahubwo aribwo bugira butera u Rwanda, ndetse babifashije mu n'abarundi novuga yuko bubwenge buke bavuga yuko u Burundi nabwo bwitegura gutera u Rwanda kugira ngo bashobore gukura president w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ndazi yuko mwagiye murabitegera, mwagiye muranavyumva, ariko igihugu cy'u Rwanda iyo kizanye propaganda kanaka mumenye neza yuko hari bidasanzwe biba bigomba kuba. Aya namakuru yizewe kandi mudakwiye kunegrija. Tubasubije inyuma gatoyi, President Paul Kagame ntimwiboneye yuko yagombye kugandaguranye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ariko Imana igakinga. Ibi vyose ni ibintu tubona nk'igitsitaza, ni ibintu tubona neza yuko imigenderanire igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi izokomeza gutosekara kubera ko biragoye cyane, ni n'inzira yakore kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Rero biriko biravugwa yuko nitwovyemeza, ariko biriko biravugwa kandi ngo nta nduru bivugira ku gasozi ubusa yuko igihugu cy'u Rwanda coba cyarazanye amaneko mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakavuga yuko babagiye barashikira mu makatyagiye atandukanye, aho mbere abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda b'abanyarwanda akora kuri zino mbuga bo bariko baravuga yuko no basirikare b'u Rwanda bashikiye mu makatyagiye atandukanye bahawe indaro n'abarundi bagenzi bacu. Murumva yuko ari ibintu bidasanzwe, kandi ngo umwanya n'umwanya ngo mushobora kumva kidasanzwe mu gisagara ca Bujumbura, mukumva habaye kurasana, mukumva bagavye ibitero. Ariko reka ndabereye kugaba ibitero mu gisagara ca Bujumbura novuge ko bidakunda. Kugaba ibitero cyane no guhungabanya umutekano w'abene gihugu kujya bahoze babikora, bakaza ku mabisi bakatera amagrenade, bakaja mu bare bakatera amagrenade. Ivyo nivyo novuga yuko boshobora, kuko biragoye guhangana n'umuntu mu gisagara. Iyi nkuru ikiravugwa ntitwoyinegrija, ariko reka tuvuge yuko tukwiye kuyigenda ko buke buke kugira ngo abo vyega bashobore gukora amatohoza barabe ati eske ibi bintu biko biravugwa nivyo canke hariho icinyegeje inyuma. Nivyo canke sivyo. Ibi vyose ni ibintu umuntu akwiye kwitondera, ndetse adakwiye kuzanamwe ibishobisho nkuko tubandanya twatohoreza zino nkuru. Ariko vyo igihugu cy'u Rwanda umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi ntawo bideha, kuko son excellence General Major Neva yarigeze kubivuga igihe kinini, ndetse no mu kiganiro yakoze yari yaravuze yuko ibijanye n'imigendanire ko twa turavyibagira gato, kubera ko u Rwanda ruracashaka guhamayira abagomba guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Rero uko niko kuri ibijanye n'ibitero bitegurwa ntawo vyemeje kandi ntawo bihaririye, ariko ico tuzi no ku Rwanda gwifuriza u Burundi ibintu bibi. Iyo tubonye propaganda twitega yuko hari ikintu kiri nyuma cinyegeje, kandi dutegeza kumenya iyo kiva niyo kiriho kiraje. Yes, iyi ni nkuru novuga yuko muri ko murakurikana hagiye atandukanye, ntagira abatwagwa n'ibishobisho
ngo turatewe, ushobora gusanga ari na ntavyo kubera ko nta cemeza cyuko u Rwanda ngo bagwameze gushika mu gihugu cy'u Burundi. Umugambi wo gutera turawuzi barawufise, ariko kuvuga yuko bagomba gutera u Burundi vuba, navuga yuko ngo bashitse mu Burundi birashoboka, ariko ni nkuko bitanashoboka, nkuko ubusanguzi bwacu bandanya abo bivuga. Rero nobabwira yuko tuza gukomeza kubahigira, tuzokomeza kubimbira mu mizi, tumenye ukuri kw'ibi bintu iyo biriko biraja. Ariko ku rundi ruhande leta y'u Rwanda iriko irakoresha cyane aba barundi biyitangwa na masosiyete civile, cyane bagakoreshwa kwerekana yuko leta y'u Burundi ari yombi, kumbe hari ivyinyegeje inyuma, ndetse banabifisemo inyungu kanaka. Ukuri kose tukuzaja kuraja habona, hama abantu babandanye basobanukirwa ibijanye n'ibiko birabera mu karere k'ibiyaga binini. Murabizi neza yuko twama turiko turabaha byinshi, nari kubasomera urwandiko baturungikiye bavuga ati raba mubwira abarundi mubaburire yuko inkotanyi zasaze zigomba gutera u Burundi, ariko turavuga ati ntago civuta bene igihugu, nuko nzi umutekano w'igihugu umeze neza kandi wipanze neza, uwoza wese aje neza bamwakira kandi aje nabi hose bamwakira. Rero nta mpamvu zo ko umurundi ashobora kugira ubwoba ngo tugira dutegwe, oya sico gihe sinako kanya, kubera ko u Burundi hari cizere, u Burundi hari vyinshi dukeneye gukora kandi mu mutekano, kandi tukagereza no guhurira mu mutekano twese, umwe wese agacunga umutekano waherereye. Nyamba ubonye umuntu tazi muri quartier tumenyereye, si ngombwa chef de quartier abarinda kumurondera, wewe urashobora kumenyesha inzego zibijejwe, hama aya mahimere canke ibyo twofata nk'ibihuha bikagabanuka, kubera ko niho iterambere ry'igihugu ribandanya rimera neza. Murabizi yuko ibihuha bimaze gukora ibara rinini, nko mu mwaka wa 2015 ibihuha byarakoze ibara, niko novuga, ugasanga abene igihugu bariko barahunga, ugasanga abene igihugu umutwihanganire umuyaga nk'uburagiye, ariko turakomeza tubabwire, ugasanga abene igihugu batazi biriko biraba, bariko barahunga. Ariko ndizera neza yuko ubu iryo kosa ritosubira gufata abarundi, nkuko abarundi benshi bamaze kuba abanyarwanda bavuga yuko ari impirimbanyi, bamaze guca ubwenge, bamaze gushishoza buri kimwe. Rero singomba kubarambira muri kino kiganiro, ndanababwira vyinshi kiri hari kikuru, nuko nagomba kubabwira ibijanye nibi biriko biravuga yuko u Rwanda rugomba gutera u Burundi, ndetse twonababwira yuko ibintu bidasanzwe kubijanye na diplomasi, umutekano, ibintu bigikomeza kuzamba, ibintu komeza kuzamba, kubera ko Perezida w'u Rwanda yararahiye yuko atategerezwa gukora ingabo mu gihugu cha Kongo. Munibuke neza ibi yakoze muri Kongo, yagombye gukora no mu gihugu cy'u Burundi, mu kugomba ngo kuzana ingabo ngo zihiga ngo FDLR, abahamishije ishaha cya genocide yabaye 1994. Ibi ndazi yuko mubizi kandi mwagiye murabikukirana. Isi ngomba kubarambira cyangwa ndababwire byinshi, mu nkundire cyo nshimira cyane mwebwe wese mudukurikirana aho muherereye. Nizera yuko mukomeza kugira ibihe byiza, Uwiteka Imana mugira byose ashobore kubarosa ibyo mwifuza byose, ndetse natwe tuza gukomeza kubaha amakuru agiye atandukanye, ayari ku mirongo y'urugamba tuzakuba tuhari twe atakibazo na kimwe kugira ngo mushobore kumenya buri kimwe. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni BM4 News. Nteriteka nyamba utarakora subscribe bikore, cyonde kuri like, ndetse unaze mu commentaire uduze imitima, ndetse unatwunganire ibitekerezo canke ivyiyumviro kubijanye n'ino topic y'ikiganiro twamaze kuba tubabwira yuko u Rwanda rwamaze kujya karungu, rwamaze kugushaka gutegura n'ibigwanisho byo gutera igihugu cy'u Burundi. Karene bikeyanure kumbore turongera mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi.